Mu nama iremereye cane yabaye rero kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo rya 20/0/2025 umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca yaragarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane ku ngingo nkuru igihugu kiriko kirahangana nazo, haba ibigendanye n'umutekano, haba ibigendanye no kuronka amahera mvamakungu ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigendanye by'umwihariko n'ivyugarije abanyagihugu. Inama yari irongowe rero n'abategetsi baremere cane nga mu Burundi, haba by'umwihariko abashinga amateka, abakuru by'umwihariko b'ama province n'abandi bategetsi bagiye batandukanye mu bisata bigiye bitandukanye harimo nabo umutekano. Bivuga ko ari inama imwe mu nama ziremere cane zibaye ku batwotangura uno mwaka mushasha w'ibihumbi 2025, bivuga ko abategetsi bagiye batandukanye harimo umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yari yayitavye, harimo kandi by'umwihariko umushikiranganji Martin Niteretse by'umwihariko ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo nk'urongoye igipolisi mu ntara ya Bujumbura, harimo kandi n'izindi ndongozi zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, harimo kandi by'umwihariko n'umurongozi cyangwa se umuyobozi w'igisirikare c'u Burundi by'umwihariko General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bamwe na bamwe by'umwihariko aho baje kugenda barahabwa amajambo. General Gervais Ndirakobuca yaragarutse ku kibazo gikomeje kugenda kiribonekeza canke gikomeje kugenda kigaragara cyane by'umwihariko nga mu mbuga zimwe na zimwe no bimenyesha makuru by'i Burundi, bigaruka kubigendanye n'uburyo abasoda b'abarundi bariko by'umwihariko baragwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba yama agaragaza ndetse aranerekana neza uburyo abasoda b'abarundi by'umwihariko baba bariko barahura n'ibara canga se barahura n'ishano nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora nubwo bihagaze bityo, leta y'u Burundi yama igaragaza ndetse iniyamiriza by'umwihariko ivyo biriko biravugwa. Uyu Gervais Ndirakobuca by'umwihariko bataziranda kugareka yaravuze yuko rero by'umwihariko abarakomeza gukwiza ibihuha ari abansi b'igihugu ndetse bazaca barafatigwa ibihano biremere cane. Mu ijambo ryo yaravuze ko by'umwihariko u Burundi by'umwihariko bigendanye n'imigenderanire myiza bufitanye na Republika Iharanira Rusange ya Kongo bemeranya kuba bojya kugarukana amahoro n'umutekano, na cane cane yuko rero hariyo abansi b'abarundi benshi biganjemo nka Rudi Tabara. Yaravuze yuko rero nabo bagwanye urugamba rwo kubohora igihugu, ubu ngubu noneho by'umwihariko ubu ngubu bigendanye nawe isi igeze rero ari ngombwa kwisangira abansi aho baherereye kugira ngo bace barahangana nabo muri rusange. Ibi ngibi ariko arabitangaza mu gihe abanyagihugu bama bariko baragaragaza ko batewe impungenge n'ingwano canke iyi ntambara ikomeje kugenda iravuza ubuhanga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru yoma aradushya canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bararira ayo kwarika mu nyuma y'iko rero bakomeje kugenda barabura ubuzima bw'ababo ndetse bikarangira batabonye n'ibiziga byabo kugira ngo bace by'umwihariko barabihambana iteka. Mu nyuma y'iko kandi by'umwihariko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yama amenyesha ndetse anagaragaza neza yuko mu Burundi ugize by'umwihariko ikibazo mu gisoda canke agacarapfira ku rugamba hari yakabwe mu gisoda c'u Burundi gace karamenyesha umuryango wiwe bagaca baramuhambana iteka. Icyakora abandi banyagihugu ibisiko babivuga. Turagaruka by'umwihariko mu bigendanye n'ingwano ziriko ziraberanga ku butaka bwa Kongo, aho umware wa MTC mu ngwano zabaye no musi by'umwihariko ku wa mbere igenekerezo rya 20/0/2025 wongeye kwigarura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu nyuma y'uko bama baragwanira muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko byoma bigaragara nk'ibisanzwe n'ingwano by'umwihariko igaragaramo by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi ziri muri coalition nini cane by'umwihariko ibiriko bagwana ku ruhande rwa leta. Kaze kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muri uno mugoroba canke muri ano masaha bivanye naho muherereye cyane. Mu nkundire ndabahereze mwiriwe by'umwihariko bigendanye naho muherereye, ndabifuriza n'umugoroba mwiza cane kuri mwe banywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kutwumviriza ndetse no kudukurikira kuri no monesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza n'amakuru agezweho aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Twibanda ku makuru ariko aragaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi.
kaze kuri mwese mutwumviriza mwererenga mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari by'umwihariko Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu ma province amwe namwe, mu mavire amwe namwe by'umwihariko n'amakomine amwe namwe, mwese by'umwihariko ndabahaye kaze kuri mwese kuri nombonesha kure yacu ana yanyu, kaze kuri mwe mwese kandi mwumviriza ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini, mubasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Ndabahaye mwiriwe mwese kuba twumviriza bari mu bihugu by'ababanyi, ari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu gihugu c'abanyi ca Uganda, mu gihugu c'abanyi ca Tanzania, Kenya, mu burengero bwa Afrika, ubumanuko bwa Afrika, ndetse by'umwihariko no muri Afrika yo hagati, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze mu nkundire, by'umwihariko mbasabe by'umwihariko mbere yo gutangura bino biganiro byacu bishasha, niba rugambishije ngaha pyonda ko ahanditse sabone by'umwihariko kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, upyonde ko hirya gatoya hari akamenyetso kameze nk'inzogera ka notification cange notification bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye canga se by'umwihariko dutangije ibiganiro byacu bishasha. Kaje kuri mwese amakuru tuyatangurire mu Burundi. Ni inama iremereye cyane rero by'umwihariko bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero by'umwihariko ari imwe mu nama za mbere zibaye muri uyu mwaka mushasha w'imbere 2025 ziremereye cyane cange zikomeye zitabye by'umwihariko n'abategetsi baremereye cyane. Ni inama by'umwihariko yagirishijwe na Ministre w'intebe cange umushikiranganje wa mbere mu Burundi General Gervais Ndirakobuca, by'umwihariko batazira ndakugarika. Uyu nguyu niwe yasubiriye General Agema Bunyoni kuri uno mwanya, mu nyuma y'uko rero General Agema Bunyoni yahoze nawe ari mu ntwazangabo za CNDD-FDD, by'umwihariko abagojwe muri ano mabanga yarasubiriwe by'umwihariko n'uyu General Gervais Ndirakobuca. Ni inama yabariye rero by'umwihariko muri imwe mu nzu ziremere cyane nga mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko yari yitabye n'abategetsi bamwe na bamwe, by'umwihariko haba abarongoye by'umwihariko ibisata bigiye bitandukanye, haba abashinga amateka, by'umwihariko abarongoye by'umwihariko ibisagara bimwe na bimwe nga mu Burundi, ndetse hari harimo n'abajejwe iby'umutekano ndetse n'ibindi bimwe na bimwe. Haravuzwe ingingo ziremere cyane nyine kuri uno munsi zigendanye n'ibigendanye n'amatora mu Burundi ariko arategurwa, ndetse baje no kwitsa ku bigendanye n'umutekano cane cane ku bantu bariko barapfa cange se abantu bariko baragandagurwa mu Burundi, ndetse haragarukwa by'umwihariko ku bandi by'umwihariko bagiye batandukanye ku bigendanye by'umwihariko n'abasoda bariko bararungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyoma bigaragara. Ikibazo kiremereye cane cyaje kugenda kiravugwa ndetse cyaje kugenda kiravugwaho byinshi cyane. Umushikiranganje yaratinze ku bigendanye by'umwihariko n'ibiriko biravugwa ku basoda b'abarundi barongekwa ku butaka bwa Kongo. Gervais Ndirakobuca by'umwihariko batazira ndakugarika yasiguye yuko impamvu abarundi baca bararungikwa ku butaka bwa Kongo rero by'umwihariko ari ibigendanye by'umwihariko no kuba mu buri Kongo hariyo abanzi benshi bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Yaravuze ko rero usibye rero ditabara hariyo n'indi migwi imwe n'imwe nka M23 nayo ubwayo idakunda Burundi, ndetse by'umwihariko itanifuriza ikiza abarundi, ariyo mpamvu bufashe ingingo ya mbere yo kujya kubagwanya by'umwihariko, ndetse by'umwihariko no kujya kubaca intege nk'uko byoma bigaragara. Ariko kandi by'umwihariko uyu ngo yaravuze yanasogoye yuko by'umwihariko abasoda b'abarundi batari ko barapfira ku butaka bwa Kongo nk'uko byama bigaragara canga se byamiravugwa, ahubwo yaravuze yuko by'umwihariko abarundi bariko bararangura amabanga yabo barongetswemo neza nga ku butaka bwa Kongo. Yavuze ko kandi Uburundi buzakomeza kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo ku mpamvu zimwe na zimwe by'umwihariko n'amasezerano bagiranye n'icyo gihugu, ariko kandi binavanye no kuba muri Kongo habarizwayo by'umwihariko imihari imwe n'imwe igwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse n'abandi banyepolitiki bamwe na bamwe bishe muri Kongo bariko baragwanya Uburundi bashaka kuzoca muri ayo mashamba. Yavuze ko ubutasi bw'u Burundi by'umwihariko buri nta makemwa mu kumenya ndetse no gutahura imigambi mibi y'abansi b'u Burundi, cyane cyane mu gihe u Burundi buriko buritegurira neza amatora. Umushikiranganje yaravuze yuko by'umwihariko inzego zimwe na zimwe ziganjemo izo kwivuna abansi by'umwihariko ari ingenzi ko zofata iya mbere kugira ngo zisange abansi b'abarundi aho baherereye cyane. Nawe yaravuze ko baragwanye urugamba muri CNDD-FDD by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara, avuga yuko rero bigendanye naho by'umwihariko
by'umwihariko iterambere rigeze, by'umwihariko ubuhinga buca burabereka neza yuko abanzi benshi babarizwa ngaha ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko bari mu ngingo zimwe na zimwe, by'umwihariko zo gutanguza ibitero biremere cyane ku Burundi, ari ingenzi by'umwihariko kuba barungikayo abasoda kugira ngo bace bajya kuragwanya. Yaravuze yuko rero by'umwihariko ibigendanye by'umwihariko n'abasoda bamwe na bamwe baba bararungikwayo bagaca barapfa, abandi bakaca bararungikwayo rero bamaze by'umwihariko mu myitozo cyangwa mu myimenyerezo mu mezi aharugwa muri 3 gusa, ari ibinyoma by'abansi b'abarundi rero by'umwihariko n'abasesa nkuyoze bamwe barashaka gusambura igisoda c'u Burundi. Iyi nama kandi yitabwe n'abandi bategetsi bamwe na bamwe, by'umwihariko barimwe rero by'umwihariko abaremere cyane mu nzego nkuru z'igihugu z'umutekano. Baravuze yuko by'umwihariko Uburundi by'umwihariko bukomeje kugenda burakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko ibintu bice birakomeza guca biragenda neza, nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya akaba ariko arasigura ndetse arerekana ingene by'umwihariko igisoda c'u Burundi cyaba kiriko kirabaho ngaha ku butaka bwa Kongo. Usibye amasanamu ariko aragaragara by'umwihariko yerekana ndetse by'umwihariko aranasigura byinshi bikomeje kugenda biravugwa ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko benshi baremeza ndetse by'umwihariko bakanagaragaza ndetse by'umwihariko bakanasigura ingene by'umwihariko ngaha kuri buno butaka hakomeza kugenda harapfira abasoda benshi nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko akomeza kugenda aratugeraho rero akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yeko by'umwihariko igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kirahurira n'ibyago biremere cyane ngaha ku butaka bwa Kongo. Mu nyuma y'amasanamu yamara dusumira canke aradushikira, hari amakuru akomeza kugenda aravuga yuko iki gisoda kimaze iminsi kiriko kiratabwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya by'umwihariko ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero ingabo z'u Burundi zibarizwa ngaha ku butaka bwa Kongo rero by'umwihariko zikomeje kugenda zirahura n'akaga karemereye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko urugamba rukomeje kugenda rurakomera, ariko kandi ingabo z'abarundi izaba FDLR n'abazarendo arizo zama zirahura n'ibibazo biremere cyane. Ni mu gihe guhera mu ntanguro z'uyu mwaka turimo rero 2025 harabaye urugamba ruremere cyane by'umwihariko ku buryo n'urugamba rwama rurahuza abandi basoda bamwe na bamwe by'umwihariko b'abarundi, cyane cyane by'umwihariko abarundi baca baragwanya by'umwihariko umuhari wa Reditabara ukorera muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko rutigeze ruraba, ahubwo bagashira imbaraga mu guhangana n'umuhari wa M23. Biramaze kugaragara neza yuko uyu muhari wa M23 by'umwihariko ufise icyo twakwita by'umwihariko nk'imbaraga ziremere cyane kurenza n'igisoda ca Kongo, kurenza n'igisoda c'u Burundi nk'uko bizoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradushikira aradusumira muri uno mwanya aragaragaza neza yuko umuhari wa M23 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, haba by'umwihariko mu kwataka ndetse by'umwihariko no mu kurinda ibice bimwe na bimwe wamaze kugenda urigarurira. Ibi byose nibyo biboneka kuva ingwano yakongera kubura mu mpera by'umwihariko za 2021 gushika uno munsi. Umuhari wa M23 urongowe na bamwe mu masoda baremere cyane barimo nka General Sultan Makenga barakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe ndetse barakomeje kugaragaza ubuhinga bwa none mu bigendanye n'imigwanire budasanzwe nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru yamara dushikira. Nyuma y'ingwano ziremere cyane zama zirabera mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru canke muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko harakomeje by'umwihariko ingwano ziremere cyane zerekeza muri teritwari ya Karehe, aho bivuga ko uyu muhari by'umwihariko ukomeje kwagura ibice bimwe na bimwe. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko hakomeje kugaragara n'ibindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo by'umwihariko ibice bimwe na bimwe bishobora by'umwihariko gukomeza kwigarurirwa nk'uko amakuru yoma aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko aremeza neza yuko muri teritwari ya Karehe umuhari wa M23 wama uriko urigarurira ibindi bigwati bimwe na bimwe byinshi cyane ku muvuduko udasanzwe nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru yoma aradusumira muri rusange.
ni mu ngwano zabaye uno musi kuwa mbere kw'igenekerezo rya 20/2025 aho uyu muhari wongeye gukubita ababaza ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo mu Burundi by'umwihariko abategetsi babwo ndetse no muri Kongo batama barabivuga, ariko kandi biraboneka yuko ingabo zabo ziriko ziragwa cyane muri runo rugamba. M23 iriko iragura ibirindiro byayo by'umwihariko mu buryo budasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yo kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muhari wa M23 warafashe umusozi ubaye ikibuga c'indege cyo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice rero by'umwihariko biherereye mu nkengero za Minova nk'uko amakuru ava muri ivyo bice yama arabivuga. Umusozi ubaye ikibuga c'indege cya Karehe witwa rero Burangiza. M23 yarawufashe igihe cy'isaha zo ku muhingamo by'umwihariko mw'ijoro ryarayerekeye risha rero kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20/2025. ni umusozi w'ingenzi cyane rero by'umwihariko kuko niwo indege ziturutse mu bice rero bigiye bitandukanye byo muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko zijya igoma by'umwihariko zikatiraho nk'uko byoma bigaragara. Ifatwa ry'uyu musozi rigaragaza ko rero kuba indege zijya igoma rero zakomeza by'umwihariko byategwa n'ubushakiro bwa M23 mu gihe itabishatse by'umwihariko yazihagarika burundu. Uyu muhari by'umwihariko M23 warigaruriye uwo musozi mu nyuma y'uko wari wigaruriye Rumbishi, Bitonga ndetse na Numbi n'ahandi muri teritwari ya Karehe impande by'umwihariko y'igisagara canke y'umujyi munini by'umwihariko wa Minova nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yizewe aravuga ko rero mu masaha make aheze uyu muhari warimo rero ugwanira hafi ya centre ya Minova ifatwa nk'umugwa mukuru rero w'iteritwari ya Karehe nk'uko byoma bigaragara. Kuri ubu ngubu rero amakuru agera by'umwihariko kuri Burundi News TV arahamya ko uyu muhari wa M23 by'umwihariko umaze kwigarurira imisozi ihanamiye uyu mujyi wa Minova ku buryo rero isaha iyo rero yose ishobora kuwufata mu gihe yabishaka canke se mu gihe byoba bigenze ukundi kuntu. Ndetse kandi hari n'andi makuru yamara avuga ko by'umwihariko ku rundi ruhande avuga ko ingabo za FARDC, FDLR, abazarendo, ingabo z'u Burundi by'umwihariko zicunze rero uyu mujyi wa Minova zasabye rero amato kugira ngo rero zibashe kuba zohunga mu nyuma y'iko benshi bariko barahungira by'umwihariko n'ubundi ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ahitwa by'umwihariko Ibukavu nk'uko byoma bigaragara. Kandi mu gihe kandi uyu mujyi wa Minova wagiye mu maboko ya M23 birasobanurwa ko rero inzira ihuza rero Goma ndetse na Bukavu yaba ifunzwe nk'uko abazi ibyo bice rero by'umwihariko babivuga canke nk'uko bakomeza kugenda baratugezaho ayo makuru. Ibyo bibaye kandi by'umwihariko mu gihe muri iki gitondo by'umwihariko cukuri uyu wa mbere abagwanyi b'uyu muhari wa M23 barafashe uduce twose twunamiye uyu mujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byama bigaragara. Urugamba rurakomeye ndetse rurakomeje kugenda rufata indi ntera ku buryo budasanzwe ku buryo abanyagihugu benshi bama bariko barahunga. Umuhari wa M23 urashinza by'umwihariko inzego nkuru z'igihugu mu by'umutekano ku butaka bwa Kongo rero by'umwihariko gukomeza by'umwihariko guhonyora abanyagihugu bakoze ibyaha by'intambara mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bakomeje kohereza ibisasu bimwe na bimwe mu banyagihugu ndetse bigaca biragira ingaruka ziremereye cyane. Amakuru yama aradusumira canke akomeza kugenda aratugera rero akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko rero by'umwihariko ingwano ziriko ziraba rero by'umwihariko muri bino bice zama zirahura by'umwihariko zirakomeza gutuma abanyagihugu benshi barahura n'akaga karemereye cyane. Umara wa M23 rero ntuhengeshanya ndetse ntunajya umunwa mu kugaragaza neza yuko witeguye neza gukomeza guhangana, nubwo bwana Tshisekedi aherutse kugaragaza neza yuko adateze na rimwe kuzoganira n'uyu muhari. Uyu muhari waravuze yuko nawe by'umwihariko utiteguye by'umwihariko kuzova mu bice byose wafashe ndetse ugaragaza ko witeguye gukomeza guhangana mu buryo bwose bushoboka byanze bikunze.
kugeza ubu intambara zirakomeje kugenda ziravuza ubuhuha ku buryo rero by'umwihariko abanyagihugu benshi bama bariko barahunga, aho bariko barahungira by'umwihariko mu bice bimaze gutekana umuhari wa M23 ukomeje kugenda urafata. Benshi bariko baribaza imbaraga z'umuhari wa M23 mu nyuma y'uko rero by'umwihariko uyu muhari wama ukomeza kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe, mu gihe kandi by'umwihariko umuhari mu gihe by'umwihariko ingabo za leta ya Kongo rero by'umwihariko zikomeje kugenda by'umwihariko zo zigerageza kwigarurira n'agace kamwe na kamwe by'umwihariko zigaca zireta zikambugwa umunota umwe. Ibi byose biriko birerekana ndetse bikanagaragaza uburyo rero uyu muhari wa M23 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe byanze bikunze, aho bigaragara ndetse bikaboneka neza yuko inzego nkuru z'igihugu ku butaka bwa Kongo zishobora gukomeza guhura n'akazi karemere cyane. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ngako ni no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku biriko biravugwa n'ubundi mu mutekano, politike, diplomasi n'ibindi. Dusubire mu masaha aza turabera hamwe ibindi biriko biravugwa, mukomeze kugira ibihe byiza.